kubera mu gihugu umunwa urafise ico ufungura kandi n'umupfuko uratanguye kubomboka. N'ikimenyamenya nuko twasanze abantu nk'amapikipiki ni menshi ubu hariya mu bitoki aho twita ngo mu rutoki, ubu hariyo imiduga, hariyo utuzu twiza usanga dukoze nk'utuzu tw'ini Bujumbura. Ivyo vyose ni ikimenyetso yuko igihugu catoshe, tubishimira Imana. Nuko ubu abarundi bariko baratoha uravye mu myaka yahera. Rero twarongeye turanabona n'intara zirusha izindi ubona ko ziteye imbere kurusha izindi. Noba nk'akarorero ikomine Mukiki ariyo komine y'ubukene ya mbere ibaho muri Burundi. None ubu niyo komine iri mu makomine atunze, aho bakubwira bati harya nta muntu n'umwe adafise amahera ku mufuko. Nuko abarundi ari abantu b'inkerebutsi bakeneye gusa indongozi zibamurikira. Nico kintu bakeneye, iyo babonye indongozi ikamurikira ikabwira iti kora iki dukora iki, bose bavira hasi rimwe. Ico namaze kukibona. Ikindi nabonye giteza imbere igihugu ni cigwa nahakuye, ntihagire uzobesha ngo arashobora guteza imbere igihugu ari muri ibi bintu vy'amaserivisi. Amaserivisi nabibonye neza ko afasha abamaze gutunga, abo batunze nabo batungishwa no kurema itunga. Twatembeye nawe nabonye agwaye kwashi cyanye gusanga imisaya yarahomvaguritse. Rero ikintu twabonye nuko ubu abarundi bariko baratoha uravye mu myaka yahera. Rero twarongeye turanabona n'intara zirusha izindi ubona ko ziteye imbere kurusha izindi. Noba nk'akarorero ikomine Mukiki ariyo komine y'ubukene ya mbere ibaho muri Burundi. None ubu niyo komine iri mu makomine atunze, aho bakubwira bati harya nta muntu n'umwe adafise amahera ku mufuko. Kubera bavuye hasi barakora. Turabona nk'intara n'abakozi ba leta uno munsi usanga baramaze gutera imbere. Urababona ku maso, ahandi bavuga ngo abakozi ba leta nabarindiriye umushahara. Mugabo twarabonye abakozi ba leta nabo usanga ubu bifitiye utuduga, amapikipiki, kubera ibikorwa bikorera vy'iterambere ryabo. Ubu nabo nyene rero barijukiye gukora ibindi bikorwa, ku buryo twabonye n'abanyabujumbura, abaye Bujumbura bafise imigambi ruguru hagati mu gihugu. Ivyo vyose nivyerekana yuko abarundi bariko barahinduka kandi bahindura n'ingendo. Twarabonye abakozi ba leta barangura imigambi, kuko cyane cyane ahantu hose tubona indongozi twaca tuja kuraba kugira ngo twibonere neza ako karoro baba ariko baratanga. Rero kubona nk'umukozi wa leta yiyororera inkwavu ugaca usanga ubuzima bwiwe bumeze neza, ni vyiza cyane. Kandi akubwira ingene yatanguye ugasanga ahereye ku kantu gatoyi, muguno munsi ugasanga ageze kure. Hariho intara rero nabonye yuko bamaze kugira umuvuduko w'iterambere, ku buryo yambona kazoza turiko turavuga tubona neza yuko ijya ishoboka. Kuko iciza ubiravye umwe wese arabona iwe nyene ico yokora. Muri urwo rwaruka hariho twasanga baducapuriye igicapo ciwabo aho bazoba bashitse, aho bashaka gushika. Iyo bamaze rero kugira igicapo cyaho bashaka gushika, ucumenya yuko mu mutwe baramaze guhinduka kandi bari ku rugendo. Twarabonye rero yuko imbona kazoza y'ibihumbi 2040 mbere ishobora gushika hataranagera, kubera abantu bose bari ku kivi. Icigwa nahakuye ni kimwe, nuko abarundi ari abantu b'inkerebutsi bakeneye gusa indongozi zibamurikira. Nico kintu bakeneye, iyo babonye indongozi ikamurikira ikabwira iti kora iki dukora iki, bose bavira hasi rimwe. Ico namaze kukibona. Ikindi nabonye giteza imbere igihugu ni cigwa nahakuye, ntihagire uzobesha ngo arashobora guteza imbere igihugu ari muri ibi bintu vy'amaserivisi. Amaserivisi nabibonye neza ko afasha abamaze gutunga, abo batunze nabo batungishwa no kurema itunga.
narakuyeho icigwa citwa kurema itunga, kandi kurema itunga ntibica ku bintu bikomeye binini cyane, ntibica ku bintu binini. Kurema itunga bica ku bintu bito bito mugabo bitahoraho, ibintu bitahoraho. Urashobora kugira imigambi yaba mukerarugendo, igisata c'ingenzi, arashobora kurima. Ivyo ni ibintu biremya itunga, kuko ntaho bija biguma birirema uko bigenda kose. Rero icyo cigwa narakibonye yuko bishoboka. Uno munsi rero twaragize no munsi twayaze n'abaserukira urwaruka payeje cyane cyane na ya serire. Hariho umugwi washinzwe ukurikirana ishirwa mu ngiro y'ivyo twari twariyemeje mu 2021 ku bijanye n'umugambi w'urwaruka. Turiko turavugana twarumvise yuko hariho amahinduka manini cyane. Ubu rwaruka rurazi citwa ihera, nk'ico amahera kare umuntu yagira amahera atazi yava, arico gituma bayonona. Twasanze ubumwe wese arazi kuyarondera no kuyabungabunga. Turiko turumviriza urwaruka rwarakundishije cyane igihugu, ku buryo twasanze na bamwe bahora bakunda gutuka igihugu hariho ibintu batacirirwa baravuga, hariho bakavuga barabona bose ko igihugu kiriko kiraduga. Ivyo twabibonye. None rero ivyo novuga nti no kubishimira Imana, nkaba mvuga nti ubu umushinge twamaze kuwukora, umushinge uriho, kwimenyereza twabihejeje. Ubu rero nyezina no kuja ku kivi. Hariho n'ibindi vyatumye mbona yuko Burundi bushobora gutera imbere. Bizana itunga nyene n'igisata c'ubutare. Igisata c'ubutare nasanze ni igisata n'ubu twohagurukira neza, abarundi bagashira umutima mu nda, bakamenya yuko igihugu giteza gushora hanze. Ni igisata nasanze co tunyarukiriza iterambere, kuko nabonye ubutare twararose umwanya wo kubona ko buriho, kandi dusanga birashoboka yuko tubuhingura tugashora ubutare buhinguye. Ibi duhora dushora ivu nasanze n'uruhombo, kuko ushoye ivu ubushoye inzahabu, ukabushoye korota, ukabushoye kasiterite, ukabushoye oroframite, mugabo ubushoye yitwa ngo yashoye nkuba kava ngo ashoye titane, mugabo ashoranye na korota. Bagaca bagura titane gusa, korota urumva iribwe. Nasanze kandi hariho n'abarundi bagira amafraude bagashora ibintu Uburundi ntibwigere bumenya ko bwigeze bushora ikintu na kimwe. None rero uno munsi n'umunsi novuga ko mpimbawe, kubera mu gihugu umunwa urafise ico fungura, kandi n'umupfuko uratanguye kubomboka. N'ikimenyamenya nuko twasanze abantu nk'amapikipiki ni menshi ubu hariya mu bitoki, aho twitago mu rutoki. Ubu hariyo imiduga, hariyo utuzu twiza usanga dukoze nk'utuzu twini Bujumbura. Ivyo vyose ni ikimenyetso yuko igihugu catoshe, tubishimira Imana. Rero muri aka kagoroba naho niho rero tugira tuvuge tuti sivye imbeshere, kuyaga hagira habihiganwa. Harabaye gutororokanya urwaruka rwarushije abandi mu ntara, harabihiganwa mu ntara. None ubu rero urwaruka 10 ba mbere mu gihugu cyose batowe, uno munsi ntibaza guhiganwa. Ngira ngo rero namwe abantu mwese n'abo tutari kumwe muraza kuronka akanya ko kwirabira ingene abo ba mbere, nico kimenyetso c'ibisigaye aho handi. Rero nkabande bakengurukiye kuri uwo mugoroba mwiza. Murakoze mwese, Imana ibahezagire. Twimvira yuko ibibazo samenyesha makuru gusa ashobora kubaza. Hano turi kumwe n'urwaruka rwo muri East African Community, nabo barafise uburenganzira ko bashobora kubaza ibibazo co kimwe n'abandi tutari twafatanye urugendo, co kimwe n'abajournalist. Rero mwese murahawe ikaze kugira mubaze ibibazo, mwongere munaterere n'akazoza ko Burundi ingere tukabona.